Isak yavuye mu gacerere ku munsi wejo ashira ku rubuga rw'iwiwe amajambo novuga yuko akomeye avuga kuvyerekeye uwe n'umugwi wa Newcastle ashaka kuvamwo ariko utari kuramwemerera kuvayo wewe ababwira ati ndibaza maza kumfasha mu Kirundi ngo quand les promesses sont rompues et que la confiance est perdue la relation ne peut pas continuer. Iyo et que la confiance est perdue la relation ne peut pas continuer. Sinsoma yandi majambo raza kuyasigura mu nyuma ariko ico no gisubira mvuga ati iyo ivyo wemerewe bidashitse bikuweho urumva utabishitsi iyo udashikanye isezerano amasezerano agatakara uduhishitse imigenderanire ntishobora kubana ahubwo icizere confiance gasenyuka hagati y'abaga imigenderanire ntishobora kubandanya. Ivyo rero yagiye arabisigura bisa nkuko abageze kubisanisha ntari cyo gusoma ikete cyose bavuga yuko uyu musore bari bamwemereye ivyo yari yabasavye yuko kugira ngo agume ngaho yongeze amasezerano bazomuhema amafaranga kanaka ariko hageze bari bavyemeye hageze bamubwira ko bidashoboka ni ya confiance baye perdre ni ya ma promesse atabaye adakurikijwe urumva rero avuga ati ivyo twari twumvikanye barabizi nibavuge ngo ni ibintu bitanguye ubu ni ibintu vyabaye kuva kera ahubwo jewe nari nihoreye reka renda bishize abona ibi bintu ivyo bari bemeye kuba atabikurikije sinshobora kubandanya nizera abo bantu ariko nabo rero baca muri iri joro baza nk'abaguye mu gahundu urumva baraza bishura bati turaguye mu gahundwe turatangaye kubona iri kete Alexender Isak yashizeho muri no joro tugishyuye tumenyesha yuko Alexender Isak aracafitanye amasezerano natwebwe nta engagement nimwe iraba imutuma ava muri Newcastle twebwe turacamukunda nk'umugwi wacu nk'umukinyi wacu ariko ingene ariko arigenza twizeye yuko azokwikubita gashi ahamvye abandi ariko twebwe turacamukunda nk'umukinyi wacu aracafise amasezerano natwebwe nta kibazo dufitaniye nawe kubw'ivyo ayo majambo muyabona gutyo umwe avuga ibi uyundi asuka mu mabisi yerekana yuko ibintu ari vyiza mwe mubibona gutyo gato nariko naraba inyuma yuko equipe yonyene yamwishuye kandi kava mu gacerere nuno musi ari amakuru yemeza ko atigeza akora imyimenyerezo yega yaragumutse ntagenda imyimenyerezo kandi nariko ndiga ndaraba uwitwa Alexender Isak ni dossier imwe n'uwitwa Vinicius Junior muri equipe ya Real Madrid nubwo rero uwitwa Vinicius watigeza agomba gushyiramo Brad Fair buriya aya makuru yemeje kaniro gatoya nuko umwe asaba gusohoka ariko asaba amasezerano byavuzwe ko Vini harimo ibintu yemerewe igihe batwaye kiriya gikombe ca Champions League bari kumwe Benzema yasohotse ati bwa bundi wewe rero umukinyi tutogira ko hari byo uzogushikirako ariko uno munsi bitigeze bashikako wanabonye yase kongereza ninjiye muri Newcastle ndaraba mbega buriya ninde mukinyi wa mbere hamwe amafaranga menshi buriya si witwa Alexender Isak si wa mbere kandi si wa kabiri kandi si wa gatatu urumva ko uno musore ashobora kuvuga ati eske ko ndumwe makinyi natowe kuko ibinere byashikirijwe inyuma yuko avuye mu gashimika mu mushimwe bwa ko batangwa ku munsi wejo bamwamereza barako batungwa nk'abakinyi baranze sezo aravuga ati eske kwa mangera kwiriya nivo babakinyi bose dukirana cyane umwigeza hagera ubwo sije mukinyi narimwe gufatwa neza nanje giye kuraba bitwa Bruno Grimash no wa mbere himwe amafaranga menshi miliyoni 9 buri mwaka Tonali 9 n'ibice 6 no kuvuga uwitwa Bruno ni 9 n'ibicindwi ndetse Kylian Trippier ahembwa miliyoni 7 n'ibihumbi 300 mu gihe Isak nawe nahembwa miliyoni 7 n'ibihumbi 300 ibi byose biri mu bintu novuga ngo izi promesse ariko aravuga zitashikijwe ubu bwizigirwa bwatakaye ni bimwe mu bintu bamwemereye bivanye nuko harimo makinyi yafashije byinshi ejo kubwanira no dossier niko nayinjiyemo nkayibona niko kajyo keza ka equipe ya Newcastle kuza ikaraba mbega tubaranshije turaza kuba dufise ikihe kintu twokora kugira ngo twinjiza Isak canke tumusohore kontrema yuko uno munsi umwe ariko aragomba gusohoka agenda muri equipe ya Liverpool
ariko kandi hari undi umukinyi nawe nimero 9 ariko aragwana kugira yinjire muri Newcastle muri equipe arimwo yitwa One Wisa. Rero Newcastle peut-être ko yabiri kiraduta kavuga ati ano mafaranga amwe Liverpool yaduha tukayakenyerera ko One Wisa nawe ariko aradukenera arashobora kuza basakamugirira mu kirenge. Cyane uvuga rero ko ino dossier hanini novuga ni Isak nawe kandi akwiye gufata ingingo kuko kwerekeza handi mu yindi club biragusaba integration izogusaba no kuba ugwanira ikibanza n'uwasanze tena ina equipe y'izina bivugwa ko ashobora kwerekeza muri Liverpool bizoza bikamwereka yuko azonka iyo public azonka pressure mu binyamakuru bitandukanye ariko kandi ndabona uko Newcastle nayo ni equipe novuga yaduse cyane bivanye nuko uno muri meche ndagomba kwinjira yitwa One Wisa nawe umwe makinyi yigaragaje neza muri sezirangi. Bon, urumva rero kiki kuri ico kintu Isak je itangazo yasohoye ndaryumva kuko numukinyi idogerwa n'abantu benshi. Abantu benshi bariko baragara reaction yi uri bukeje ko ngene twako tubavuga tuti uko biri kose ofisa amasezerano kontra kuvuga ngo jewe renda hagaritsa akazi ni ibintu biri ensanse. Urumva arukuntu yabitumvikana ko umuntu uhagarika akazi kandi ufise amasezerano ngo nuko transfer itabaye. Ekipi kurekura aruko abakurondeye bayishimishije kuvyo yipfuza. Uno munsi Newcastle iracari mu mwanya wuko itarashimishwa n'ivy'abarondera Isak batanga aho iri right muri ubwo buryo. Rero uyu mukinyi nawe yagaragaje ko afise impamvu yakoze biriye. Impamvu abavuze rero nukugira ngo abarundi bavuga ngo ururimi gumwe rukamwifyufyu gusora itangazo rifise umutwe nguriye wadusomeye bivuze ngo nimumbone nk'ikijuju suko jewe nanje nyobewe yuko mfise amasezerano kandi hari umuntu nasezeraniye gukorera akazi kuva umwaka uyugushika uyu ariko mumenye yuko nahemukiwe. Abakinyi rero aba banyaburaya nabo rimwe na rimwe baraza bakibera nka twebwe kuko abazungu hari ukuntu bari loyo cyane bari honete cyane hari ukuntu bagiriraniye amasezerano y'ivyanditse hari n'abizera kugiriraniye amasezerano y'ibintu biri orale. Aba bantu kenshi aba bakinyi barakunda kwizera imigo. Ujya bakinyi bakunda imigo kurusha nako abanye n'imigo bakunda bakinyi. Akaroro n'uwitwa hinge gato Chips White. Ninde Chips White yaje kuba asigura impamvu yaretse gusohoka muri Nottingham byari byavuze ko yerekeza kubera gukunda umugo. Urakoze cyane n'uburebwa bwa benshi bamwe bose bemera bakamanukana n'imigo igiye gukoroka ba Jamie Vardy. Urumva rero aba bakinyi kiki hari gihe avuga ati reka nongere umusezerano bakamubwira ati ba urabona ko urufisa agaciro kadasanzwe kandi aya masezerano wawe ageze ntituri bukujye ko amafaranga kuyiye kuko amasezerano ageze twemewe twongere imyaka 2 kugira ngo tuce gusohora umwe nawe baduhaye amahera angana n'agaciro kawe. Kinya kavuga ati byo ni sawa ivyo mwafashije byonjohera namwebwe musohoye hari ico mwungutse. Aho rero niyo ba president babera kaga bagatangura kukaza kuburyo nawe udasohoka haje burya Ariko niyo migozi yize Ariko yakunze Tottenham ayonge amaseza kugira ngo bamudandaze neza ahubwo baca bananika bamurondera baramuhemukira. Rero ibi birakunda no guca biterishavu kuburyo abayumva na kariyeri umengo arahemukiwe nenga ko umuntu ahita gufata umugozi ngo yiyahura. Aba bakinyi rero nuko kiki nivyo bibazo baba uyu ahembwa ibihumbi 152 kundwi yariko abasaba ati jewe nkongeza amasezerano muraye muzomshire ku bihumba 300 barabimwemera ko n'abanyamitungo bakomeye amafaranga ariyo ariko no munsi ngo barabihinduye ngo ntibishoboka niko guhemukirwa rero sasa avuga rega nuko kudodora kwa One Wisa ntibavyumva ko umenga arashobora kuza mu yundi mukinyi. Rero abantu ngo ntibabona yuko ariko aranka ngo ariko aragagaza kutakina kutaza mu mimenyerezo ariko aravuga ati barampemukiye cyane gose. Yes, nuko rero mu vyumve ni Alexender Isak avuga ati narahemukiwe ati biragoye iyo umuntu yagusezeranye ibintu ntabishitse akaba waramugiriye ikizere ntagishitse biragoye ko ibigendanira bandaye.
Kiki nkufitiye ubutumwa bwa Ali ngo Kiki ashaka ijya penalty ko yari gukugwaho atarakekeranya ningeno je nari cegera ca Perez mu gukunda Madrid rero Avelare uyu ari akunda Barcelona mugaye yagize kupo mu match menshi yari yarapari